uriko uramuraba gutya wogira ngo arakomeye ariko ni bimwe mu kirundi bavuga ngo mu bindi ushira uvyimvye. Uwo mwana akiva mu nda kwa nyina yavutse atagira igihimba cishamwo umwanda mukuru. Abaganga bace babibona haheze umunsi avutse kuko twabonye umwana atanguye gucisha umwanda mukuru mu gihimba cirondoka. Murabona iyi nkovu ya mbere aha niho bace bamushira sonde. Umwana maze imyaka 2 acisha umwanda mukuru aha mu rubavu. Amaze imyaka 2. Yego. Akwije imyaka 2 abaganga baciye bagira ubuhinga bwabo bararaba ko botobora inzira mu gisusu bakamugururira inzira kugira ngo ashobore gusohoka neza. Ni inkovu ya kabiri mubona ishikiya epfo bace baramugururira inzira. Bace barahatobora mu gisusu aha mu rubavu bace barahuga. Amaze imyaka 8 ameze uko nyene yaguma yiyonona ko nibwo buzima bwiwe nta byumba ntigera yumva akubwira ngo ndagira kubimwanda makuru. Ubwo buryo busabwa bungana gute mbega hakenewe iki kugira ngo umwana aje kuvurwa? Hakenewe amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 33. Hello bakunzi ba Buja Hit TV nko mumenyereye kuri mikro muri kumwe na Krista Bella. Behind camera turi kumwe na Juma Jux. Murabona nago mumenyereye neza mugabo turi mu rugendo tuko tuvuye Bujumbura tuja ibubanza mbega tugiye kugirana. Hari umwana amaze igihe agwaye amaze imyaka myinshi agwaye. N'umwana agize ikibazo avuka adafise ahantu kugira crampe urumva. Twashimye kuja kumuraba kugira turabe mbega bimeze gute. Niyo mpamvu turi kumwe n'abandi ntabwo ari Buja Hit gusa turi kumwe n'abandi Indundi TV nabo turi kumwe twafashe urugendo kugira tugende turaba umwana kugira turabe ameze. Abarundi turazi ko turakundana turabe ko ari cyo twofasha kugira umwana ashobore kuvurwa. Ibyishimo baza kubimenya tuhashitse. Mukomeze gukurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV. Bakunzi wa Buja Hit TV nkuko mwamye mubibona kare twaberetse ko twari turi mu rugendo hariho twanduka ko turaja ubu rero dushitse kuri commune Mpanda aho wa mwana agwariye mugabo singa ko commune ahubwo ni haruguru gato dushatse kubereka juste ko tugeze ngaha urugendo racyakomeza nubwo rwabaye rurerure ariko turashimana ko tugeze ngaha reka muraza gukurikirana ubu tugira dufate urugendo tuja aho umwana ari muhira iwabo kugira ngo turambega bimeze gute umwana ameze gute harabura iki kugira ngo umwana ashobore kuvurwa. Muraza gukurikirana nkuko bisanzwe kuri kamera nyene muri kumwe na Jux kuri mikro none ni Krista turabandanya kugira ngo muze kubiraba ngene biza kugenda. Turasa nk'abagiye kuhashika turasa nk'abagiye kuhegera turi ngaha turi muri iki gikorwa kugira ngo twebwe ntaco dufise dufasha mu buryo bufatika ariko turi ngaha kugira dufashe donc dufashe abantu canke abantu bagwaye babone ubuvugizi babone ubufasha buvuye ku bandi bantu. Ubwo twe tudafise ibyo dutanga mugabo turashaka gukora ubuvugizi kugira ngo abantu bashobore kuvurwa. Niyo mpamvu turi ngaha tuko turagenda kuraba uwo muntu arwaye. Twabivuze ko hari umwana arwaye tugiye kuraba urugendo rwari ruto ndiko ndabivuga. Guys twagiye turaruha turazimira mugabo kom n'imbaraga zacu n'imbaraga ugwaruka turi gukora kugira tubashe kugira ico dufashije. Murabyumva cyane uburyo bw'umubiri niyo mpamvu turi ngaha. Muracyari kumwe na Krista kuri micro behind camera turi kumwe na Jux turacabandanya gushika aho tuzo kugera aho tuza gushika mbega bimeze gute umwana agwaye iki byatanguye gute muri rusangi ukuntu ibintu bimeze. Ndasubiyemo kandi mvuga ngo turi ngaha kugira ni nk'ubuvugizi kugira na umurundi wese atari ngaha mu gihugu cy'u Burundi Murundi wese ari hanze y'u Burundi ashobora kugira icyo afashije
umwana si uyu wenyine agwaye, si uyu wenyine tumaze kugira, ariko tugenda turarondera barya abantu mbega bafite ingorane badashobora no kuronka uburyo bashobora kuvurwa canke badafise. Hari abantu badafise amatelefone adashobora no kuvuga ati mfasha, tukagerageza gushika aho bakure haba hafi, turagerageza kugira ngo tubakore ubwo buvugizi. Ngo nagumye ndabisubiramo mvuga ko nibwo buryo bwacu, nta buryo dufise bwo gufasha. Donc icyo dufise ni ikinyene cyo gukora ubuvugizi. Muracabona ko tutacako turabandanya. Aha mubona twakoze urugendo rutari ruto. Shimira sino reka gushimira umuhungu, sinzi kari umuhungu, sinzi kari umupapa, umwe mu barundi bari muri diaspora, Saidonya nka big up brother, kugira ngo dushobore kumenya umuntu je kugira Buja Hit ishobora kumenya umuntu byaciye kuri Saido. Ndiko ndavuga ati big up brother. Kandi n'abandi bose bari mu gihugu, bari mu bihugu bindi apana nga mu Burundi, barashaka kugira icyo bakoze. Turacabandanye rero, muraza gukurikirana ingene bimeze, mbega umwana byagenze gute, umwana bimeze gute, kugira ngo mugire icyo mufashije. Ndibaza ko turahashikiriye, turi ni hirya gato, tugira twinjire, haba ushaka kwinjira na kamera, tubanda twinjire tuvugane mbega bimeze gute, babanze tumenye kuko ntibatuzi, tuvugane ati bimeze gute, batubwire. Muraza gukurikira, ndizera ko ndazi ko abarundi dufise umutima, ndizera ko uyu mwana azovugwa kandi bitari kera, agasubira niwe Burundi bw'ejo, niwe gwaruka. Abandi murabona ko bari kugenda basaza. Uriya mwana rero niwe azoba Burundi bw'ejo, kandi si uyu wenyene. Tuzokomeza dushiremo imbaraga zacu nka Buja Hit, turi ngaha ku bwanyu. Reka tukubwire ngo ukomeze ukurikire uko biza kugenda. Bakunzi ba Buja Hit TV, nkuko mubibona, nkuko twagiye tubibabwira, twagiye tubibashikiriza, urugendo rwa rurerure, amugabo turagize Imana yadufashije, turashikiriye wa muryango twababwiye ko tugiye kuraba, tugira tubaganirize rero mwumve byinshi. Peut-être ko mwari mufise amakuru atameze neza, ariko bo ndibaza ko baza kuduha amakuru nyayo kuko nibo bagwaje. Turabakiye kuri mikro za Buja Hit TV. Murakoze cyane. Mwaramutse neza? Amahoro neza. Amakuru y'imizi ni sawa buke by'ingwara nyene. Yego. Umwana gwaye n'uyu? N'uyu nyene turi kumwe. Murabona ni Buja Hit yabagendeye, twarumvise ko mu mugwaje umwana igihe kitari gito, turavuga tuti reka tunyaruke turabe ko mbega ingwara bimeze gute. Mugabo avanye yuko mutubarira ingwara y'umwana, muratubwira mwidondore byose nyene nk'abantu bakuru. Yego murakoze cyane. Jewe nitwa Manirakiza Egide, hanyuma umwana nawe yitwa Manirakiza Floris, ni je ndi se wiwe. Musanzwe umwana nyina yarapfuye, yaritavye Imana. Yitavye Imana gifise imyaka 2 gusa. Ico gihe yaragwaye, tuvuye mu bitaro, nyina nawe yaciye ikibazo, caritaba Imana. Yafashwe na pararize ukuguru no kuboko. Nyuma baca baturungika muri scanner itwereka ko afise ibibyimba mu mutwe. Ntiyagize amahirwe yo kubaho, rero yaciye yitaba Imana. Aca asigara umwana afise imyaka 2. Cyo musigira jenyene, n'ubu niwe tukiri kumwe. Ngo tuvuga ngo mukomeze kwihangana. Yego murakoze. Tuba ngaha mu ntara ya Bubanza, komine n'Impanda. Yego. Nk'umuntu ashobora kuza nko kubaraba, uwo mu adresse imeze gute? Kuko twe twanje kuzimira cyane. Yego, uva mu gisagara ca Bujumbura ufata ibarabara rija mu ntara ya Bubanza rica ku Muzinda. Nubwo ryacitse muri kino gihe, ariko mbona bariko bararisanura muri nko mu bitangura, barashobora kurengana. Uca ufata iryo barabara gashika kuri komine Mpanda. Ushitse ku biro bya komine Mpanda, tuba haruguru ya komine Mpanda, haruguru y'ibitaro bita Hopital General Mpanda. Ni sawa bameze neza. Witwa gute? Manirakiza Floris. Witiranwa na papa wewe? Ugerageje kubwira abantu bakurikiye ibiganiro byacu canke iteleviziyo Buja Hit, mbega umwana yafashwe gute, byagenze gute, umwana agwaye iki? Nk'umuntu agerageje kumuraba uko urabona ko nta kibazo afise, agwaye gute, iyo ngwara yaje gute, mbega bimeze gute?
uriko uramuraba gutya wogira ngo arakomeye, ariko ni bimwe mu kirundi bavuga ngo mu bindi ushira uvyimvye. Uwo mwana akiva mu nda kwa nyina yavutse atagira igihimba cishamwo umwanda mukuru. Abaganga bace babibona haheze umunsi avutse, kuko twabonye umwana atanguye gucisha umwanda mukuru mu gihimba cirondoka mu gapipi. Abaganga baca barabasanga igihimba acishamwo umwanda mukuru ntaco afise, bace bihuta kumwopera mu rubavu. Murabona iyi nkovu ya mbere, aha niho bace bamushira sonde. Umwana maze imyaka 2 acisha umwanda mukuru aha mu rubavu. Amaze imyaka 2. Yego. Akwije imyaka 2, abaganga baciye bagira ubuhinga bwabo, bararaba ko botobora inzira mu gisusu bakamugururira inzira kugira ngo ashobore gusohoka neza. Ni inkovu ya kabiri mubona ishikiya epfo, baca baramwugururira inzira, baca barahatobora mu gisusu, aha mu rubavu baca barahugara. Hanyuma umwana kuri iyo myaka 2 tuce tubona atanguye gusohoka bica aho byagenewe. Ariko rero yaciyagira ikibazo kuva kuri iyo myaka 2, twaguma tubona umwana aguma yiyononako, tumwambika amapampers biguma biza, tukaguma twibaza rero ati ni bimwe by'abana nyene, umwana w'imyaka 2 aracisohoka ko nyene. Ariko ku myaka 3 biguma bimeze uko, ku myaka 4 biguma bimeze uko, ku myaka 5 aho twaca dusubira ku muganga yamugiriye operation, turamwiganira ko umwana vyanse aguma yisohoka ko atumva kagira aje kugira umwanda mukuru. No mwana agira akwije imyaka 5 mugabo ntiyigera tubwira ati ndagomba kuja kugira umwanda mukuru. Biyije tubona Florisse ntashobora kubwira ati ndashaka kaka, muza mwumva nyene bibaye. Ntavyumva, ntiyigera bivuga ati ndashaka kaka, aguma yiyononako. Biyije wewe asanga vyashitse. Umuganga yaciye atubwira ati reka turindire turabe ko yokwiza imyaka 6. Kwa kundi nyene umuganga adashobora kuguhebuza. Kuri iyo myaka 6 7 turasubira tunamubwira ati ikibazo cagumye kwa kundi yagumye aremba. Umwana hageze aho umwe mu gisusu hamera nabi, kubera uko kuguma yiyonona ko mujya mwanda mukuru wamuturira. Umwana akagira ama infection, tugahuma tujana kwa muganga. Muganga acarabona ko ari kibazo, aca aturungika kuvurirwa hanze, tumujane kumuvuza hanze ko ariho boshobora ubwo buhinga. Yego. Ubu Florisse afite imyaka ingahe? Ubu Florisse arakwije imyaka 8. Kwongera indwara yamaranye imyaka 8. Amaze imyaka 8 ameze uko nyene, yaguma yiyonona ko nibwo buzima bwiwe, nta byumba ntigera bimba akubwira ngo ndagiye ku mwanda mukuru. Yego. Yo barigeze aja ku ishuri? Yego, bimwe umuvyeyi nyene agira ati umwana yohagashagura. Yego, yohagashagura atagiye ku ishuri, umuntu aramubika ku ishuri, ariko niyo agiye ku ishuri nta kinini akorayo, aguma aja hanze ku gutinya abandi bana. Ko aguma yiyonona ko turagerageza tukamwambika pampers, ariko hari igihe tuzibura ugaca usanga ku ishuri agoye mafisa ama complex. Aguma aja hanze. Papa Florisse, abaganga niki kintu bakubwiye ko hakenewe iki, hasabwe iki kugira ngo umwana ashobore kuvurwa? Yego, twaciye tubaza mu gihugu c'Ububirigi aho baturangiye ibitaro. Umuganga wo ngaha mu Burundi yakubwiye gute? Umuganga wo ngaha mu Burundi yaciye anyandikira urukaratasi rwa transfer kandi ungitse kuvurirwa hanze. Hanyuma no mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu barampa urupapuro rwa attestation médicale. Hanyuma na commission médicale y'abaganga babiri irakorana, iremeza ko umwana bidakunda ko avurirwa mu Burundi. Ubu ni cyo abadokiteri badufashije, ubu turiko twararondeye mu abaganga, ariko bisaba uburyo bwinshi, twasanze bisaba uburyo bwinshi. Ubwo buryo busabwa bungana gute? Mbega hakenewe iki kugira ngo umwana aje kuvurwa? Hakenewe amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 33 kugira ashobore kuja kuvura. Ayo mafaranga nayo ni menshi mu muryango, ntabwo dushobora kuronka kuko tumaze gukoresha ibintu byinshi, tumaze gushaka amahera menshi kuri uyu mwana. Twaragurishije amatungo y'umuryango kugira turaza ko yokira. Murabona ko yamaze imyaka 2 mu bitaro, uburyo bwo mu muryango bwaraheze, twaragurishije bwose. Ubu yatugeze aho dusaba ubufasha kugira ngo turaza ko umwana yaje kuvura.
bakunzi ba Bujayi TV murumva ko ikibazo kitoroshe umwana amaze imyaka 8 murumva ko agwaye kandi cyane kandi murumva ko hakenewe imiliyoni z'amarundi amahera y'amarundi miliyoni 33 murumva ko ari ikintu coroshe kandi uyu n'umwana w'igihugu uyu niwe Burundi bw'ejo niwe ntawomenya ico azovamo ndibaza ko ikiganiro baza kukiraba bakagira icyo bafashisha nagira ikibazo mbaze igisoza ari cyanyuma nabaza ati none nkamwe ndiki kintu musaba nkamwe ni iki musaba kugira ngo ari icyo musaba leta canke abarundi muri rusange yego twababwiye ko twebwe mu muryango turi ntaho tubishoboye kumuvuza twebwe dusaba turasaba ubufasha yego umurundi wari wese muri bike cyangwa byinshi Imana yaba yaramuhegagije akadufata mu mugongo abantu bafite ikigongwe abarundi turafise umutima wo gukundana w'urukundo uhamye turanga n'ubu babibona uza gukorwako ashobora kuvuga ati ndafise icyo nterera muri bike cyangwa byinshi Imana yamuhaye agaterera yego nkasaba n'abarundi bari mu makungu bari hanze kuko izi televiziyo zishika henshi uza kubibona wese aragira icyo yoduterera icyo nsaba ndasaba nanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ko dufata mu mugongo kuko umwana n'umwana w'igihugu rero twaragerageje gusaba ubufasha ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu turarindiriye batubwiye ko turindira mugabo ngo turindire na twebwe duterereza ahandi hose twaraciye no mu bushikiranganje ko gufatana mu nda baraduha inyishu twaraterereje no mwishira hamwe Savono none ntibaraduha inyishu ariko turarindiriye twizeye turaciye no mu banki y'ubudandaji Bankobo tusaba ubufasha muri make duza duca ahantu henshi dusaba ubufasha kugira ngo turabe ko tworonka ayo mafaranga kugira uwo mwana ashobora kuja kwivuza akana ntibagiye kukubaza mbega Floris arafungura mu bisanzwe arafungura niyo ngorane afise yo kuguma yiyononako ko kuntu atumva ko agira aje kugira umwanda mukuru niyo ngorane afise nuko rero haca gumagira ama infection mu gisusu kubera uwo mwanda mukuru nyine uramuturira usanga umwana ameze nabi nk'ubuya tuberetse nk'impuzu yari yambaye mu gatondo mu bintu bitangaje rwose usanga yayononye iri ngaho ni yambaye nkaho usanga aho yamaze kuyononamo tuguma tugerageza tumuhindurira ku mwanya reka tukubwiye ngo mukomeze kwihangana papa ndazi umwana azovurwa bakunzi ba Bujayi TV mwabonye rero uko bimeze nahanyu kugira ico muterereye kugira ngo umwana ashobore kuvurwa saba abakunzi ba Bujayi TV gusa n'abarundi muri rusange yaba baba ngaha mu gihugu cacu abatari ngaha bari mu bindi bihugu abarundi turakundana na papa Floris yabivuze ko abarundi dufite umutima w'urukundo ndibaza ko nitujya hamwe twese ingufu zacu dushaka kuvuza umwana reka tuvuge ngo wakoze cyane papa Floris yego ndabashimiye cyane uwo mutima muwagize Imana ibahezagire mungiriye muzobigirire n'abandi kuko abasaba ubufasha ni benshi yego Imana ibahezigame ubwo no kuvuga ngo turasubira nko musanzwe mumenyereye mwari kumwe kuri micro na Krista biyandi kamera turi kumwe na Juma Jux. Hello bakunzi ba Bujayi TV muri uyu mwanya twahejeje kuganira n'umubyeyi nyiri umwana ujya mwana gwaye muraza kuyibona twahejeje kuganira twashatse rero tumenye mbega nk'umwana afite ikibazo kimeze uko onye agwaye ku myaka 8 ari mu ntara ya Mpanda muri commune Bubanza mbega ikomine yo hari ico yo bibiziko mbega bimeze gute Bujayi turagerageza kugira tubaze mbega mu stanteri tumaze bimeze gute tugira tugende tumubaze twinjiye muri biro tumubaze ati bimeze gute twumve ko ico kibazo yarasanzwe akizi kurikira Tubahemeramutse amahoro musanzwe muri mu stanteri wa commune Mpanda ego mu ntara ya Bubanza ego mu gisa ni commune isanzwe iri mu mwana atamerewe neza ku kibazo c'amagara ari Floris twaganira n'umuvyeyi wiwe twumvise yuko ari umuryango utifashe kandi ari umwana atagira umuvyeyi ari we mama abana na papa mbega iki kibazo nka commune Mpanda mwari musanzwe mukizi
ikibazo nka komine twari tukizi kuko umuvyeyi yaraje aratwitura arakitubwira n'umwana aranamuzana turamubona. Yego n'umwana afise imyaka 8 n'umwana akiri muto ariko umuryango usabwa miliyoni 33. Mbega kamwebwe nka komine uno muryango n'igiki mwawufashije cyane babandi ariko dukurikirana wafashe uyu mwana kugira ngo nawe azashike mu bigera ameze neza ku kibazo afise ko ntiyorohewe hari icyo murabivuga ko harakama mwotera abote musaba aboterera cyangwa bagira umutima mu by'ukuri twege nka komine aho umuvyeyi w'uwo mwana yaza aratwitura yaraje turamwakira atubwira ikibazo afise avuga ko afise umwana agwaye ingwara kandi isaba amafaranga menshi kandi isaba ko iyo ngwara bayivurira hanze kubera ko ngaha mu Burundi iyo ngwara ataboshobora kuvura. Amaze kubimbwira jewe namurungitse kwandikira conseil communal kubera ko nabona ari ingwara isaba uburyo bwinshi. Tinamubwira ko yo kwandikira conseil communal arayandikira ndamuha gahunda yaho conseil communal izokoranira niho uwo munsi yashaza. Amaze kuza baramwakira turamwakira avuga ingwara nafise aranerekana uwo mwana niho rero conseil communal yacitegeka mu stanteri ari we jewe ko twamuha umumiliyoni. Umugabo ivuga yuko amafaranga ntasoka ndamuha ubunyene kubera ko yohava yikorako kubera ko asanzwe afise amikoro make. Yamutegetse yuko mu mafaranga harura ko afise ayashiremo hanyuma abandanya yaterereza handi no mu yandi makomine amafaranga akwiye canke habura uwo miliyoni komine yemeye azoshaza kuyatora. Ati mwaremeye kumushigikira twaremeye kumushigikira ego ego nta musitanteri asanzwe atwara canke conseil communal yari yashoboye kwandikira namwe bategeka ati no kumuha miliyoni yamara ariko ntitwemuha kuko yo yikorako. Ariko iki kibazo muri no komine hari abandi bantu bafise ivyo bibazo canke bafise izo ngorane ko batagira mikoro. Mu by'ukuri ngaha muri komine ni benshi cyane abantu benshi cyane bagwaye. Hariho no mu mezi aheze hariho umufasoni yarafise ikibazo nk'icyo nyene yaraje aratwitura nawe nyene afise umwana agwaye ingwara ikomeye ashobora kuja kuvurirwa hanze nawe nyene twashoboye kumufasha twamuterera 500 pare ya komine. Haraba kandi n'umujena ma komine amuterera ku ruhande rw'ibindi 500. Hariho n'abandi benshi ndibaza ko mama mubibona mu marezo sosiyo tafise n'undi mufaso nyine ari ngaho mu bitaro kuri hopitali aho hari haheze imyaka 5 agwariye muhira ariko je bashoboye kubimbwira ndashikayo kuraba sanga mu by'ukuri agwaye ingwara ikomeye niho namutora nkamuzana ngaho ku bitaro. Ubu mu by'ukuri komine ikiramukurikirana imiti yose kenegwa komine ikiramukurikirana ni komine iriha ariko yatwe ka komine ubu ariko avurirwa ngaho kuri hopitali. Mbega nka musitanteri musanzwe muri komine Mpanda muri ko muratwara muri leta mvyeyi Nkozi ndetse na Senze ihimiriza abene gihugu gukora ihimiriza abene gihugu gufashanya gukundana ko abarundi turakundana inabahimiriza gusenga. Harakama moca mutira abarundi babandi bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi bashobora gushigikira n'abandi bari hanze y'igihugu akama mu batera ko bakafi hamwe nk'abayobozi. Mu by'ukuri leta turimo ni leta ikunda abene gihugu ni leta kandi igomba kurwanya ubukene cyane ibicishije mu burimyi n'ubworozi. Akamone rero no tera bene gihugu cyane ni gufashanya kubera ko abene gihugu benshi niba ntawe nikora kandi koko tubavyibonera naje nkaje nka musitanteri ndavyibonera koko kuko benshi bama baje ngaha batwituye rero nkabansaba abene gihugu bafise amikoro gufasha bene wabo gufasha abavandimwe batagira aho bikora. Birababaje mu by'ukuri aho mwene gihugu agwara akamara imyaka 5 ata muntu aramushikako ata muntu aramufasha birababaje cyane. Yakamunotera n'abari hanze niko bodufasha bagashigikira bene wabo. Nk'uyu mwene gihugu afise umwana agwaye asaba imiliyoni 30 murabona ko ari umuryango kenye utoyaronka kandi na komine mu by'ukuri so miliyoni 30 ntazoshobora kuronkera rimwe ngo imufashe ngo irihe. Twasaba rero ubufasha mu by'ukuri kugira ngo turokore ubuzima bw'uwo mwana. Twasaba tumwiga abamenyesha bakwe ko modufasha
mukadutangariza hose haba mu makomine canke mu zindi ntara no hanze n'abarundi bari hanze badufashe mu by'ukuri turabe ko ubuzima bw'uwo mwana twaburokora. Murabona ko bibaje cyane n'umwana akiri muto, murabona ko tumuhombye igihugu cyo bagihomvye. Yego ndabashimire cyane nizere yuko n'ibikorwa bya komine bibandanya bitera imbere na cyane cyane mu gushigikirana muri bino bintu biba bigoye ndetse n'iyindi mirimo igiye itandukanye yo guteza imbere komine ndetse n'igihugu. Yego mu by'ukuri turiko tugerageza. Yego tubashimire, murakoze cyane. Kunzi ba Buja Hit TV, ladies and gentlemen, mwabonye rero ko tuvuye kuvugana na mustaneri w'iyi komine, yatubwiye byinshi mwabyumvise. Mwagiye mubyumva, mwumvise ko hari ico batanze, mwumvise ko hari amafaranga ashika umuriyoni baterereye kubw'uyu mwana agwaye. Nahanyu rero igikorwa gisigaye kuri twebwe, igikorwa gisigaye kuri mwebwe abarundi bagenzi banje, kugira tugire ico dukoze umwana ashobore kuvugwa. Tugira twerekeze rero dusubire i Bujumbura aho twaje tuva. Buja Hit iri ngaha ku bwanyu, turi ngaha kubera mwebwe ibikorwa tugenda tubereka, kandi rero nongera nibutsa nkuko nagenda bivuga, nongera nibutsa abarundi abagenzi bacu abo bari ngaha mu gihugu n'abari mu kindi gihugu canke mu bindi bihugu hanze y'u Burundi, nongera mbibutsa gufasha bizana umugisha, gutanga bizana umugisha. Nibuze ko umutima dufise w'abarundi mbahimiriza kugira ico yaba ijana yaba amajana abiri. Turaza gushiraho nimero hasi za konti iriko irashigwa ko amahera yo gufasha uyu mwana, muraza kugerageza murabibona hasi. Reka tubashimire kumwe wese azogira ico yitanga, naho ryo bijana rizokongereza ibindi. Mwakoze cyane. Kuri mikro muri kumwe na Krista, behind the camera turi kumwe na Juma Jux. Urugendo rurakomeje, dusubiye Bujumbura. Ciao.